ya Dramati yabaye kuno tariki ya gatandatu muri Gera Plaza mu gihe tuzi ko tuzobandanyiriza kandi ari muri zone ya Kanyosha iteke ya mbere kuno kwezi kwa mbere umwaka wa 2025. Bega tuwa yagenze gute umunsi wa mbere nambe tuwa yatanguye ya Dramati nako ya Satubi ni tuwa imeze gute nza kuza ndayifatanya n'ubutumwa Rinoji yatanze abuhereza Satubi nyuma ko tubona ko ni tuwa yatanguranye Rinoji Moon ya Flare One Music ndetse na Satubi hari muri Gera Plaza bwana Luba. Yes, ni igiteramo bwana twagarutse ko akatari gake igiteramo nako cyateguwe itariki 3 z'ukwezi kwa 10 yes na kabiri hari yanyu muri Gera Plaza. Igiteramo kwinjira byari 10,015 mu kibanza gisanzwe n'ibihumbi bingahe 30 mu kibanza citeka canke muri VIP. Ni igiteramo ugiye kureba bwana Igo Burundi. Ni igiteramo ugiye kuraba cagiyemo canke citabiriwe n'abantu benshi. Nibaza kandi ko impamvu ya mbere yuko citabiriwe n'abantu benshi nitudehe ko hariho kujya kibanza gisanzwe cifitiye promotion. Muri Gera Plaza kijya kibanza Gera Plaza nta birenze hasanzwe hasokira abantu hasanzwe haje abantu kandi ko bwinshi. Je mbere ku ruhande rwanje nkibona bashize kuri 15,000 numva umenga boshaka kuri 30,000 haragize igihe haza abantu bishobora numva umenga boshaka kuri 30,000 bishobora naho urengana kuko ugiye kuraba harageze igihe baravuga ngo twahagaritse kugira gute kwakira abantu twagize gute twahagaritse kwakira abantu. Ni igiteramo nako citabiriwe n'abana bakiri bato abakuze n'abashaje. Twibutse ko cyari kirimo abantu bagenda batandukanye cyarimo baririmbyi nka Rinoji, cyarimo baririmbyi nka Moon ya Flare, cyarimo baririmbyi kandi nka YM Music, cyarimo kandi n'umu DJ ubona usundi ni DJ Free Bite nawe nyene asanzwe yarigeze kuba yarose kiraka kidasanzwe hariya cyo kuguriza muri kariya kabari. Tuza kwa kandi kurundi ruhande bwana imbere uko tuza kuri ico kintu tutibutse JVB1 yari iteguwe uko ugukurikira. Ndakunda ukuntu Satubi akunda urutonde. Ni Satubi kandi jo bundi yatubwiye ati abantu bategura ibitaramo hanze n'abantu babitegurirwa murakwiye kuza muragira iki murakwiye kuza murashura urutonde hanze. Nyimbugiye gukora igitaramo kimwe kuri ico nyene. Ni concert yatanguye igihe cy'isaha 12 yugagwa igihe cy'isaha 8:20 z'ijoro aho igihe cy'isaha 12 band kuva igihe cy'isaha 12 zuzuye igihe cy'isaha 1:30 harimo band isanzwe ivugiza muri kiriya kibanza. Igihe cy'isaha 3 n'igihe cy'isaha 1:30 igihe cy'isaha 2 harimo haravuza DJ Sign kuva igihe cy'isaha 2 zuzuye igihe cy'isaha 2:10 MC Machad yaratanguye kuvuga yavuze iminota 10 gusa ntiyigeze anyoteza abantu. Igihe cy'isaha 10 igihe cy'isaha nako 2 minota 10 kugera igihe cy'isaha 2:25 umwigeme canke umuririmbyi akiri mushasha muri entertainment ubona sundi ni Diamagli yaragiye kuri stage asanzwe afite indirimbo na DJ Free Bite. Uchuyibona indirimbo kumenya ikibanza Rarijo yaririmbiyemo ndacaza indirimbo na yuko abateye bake bayitamvye kuko yarimwe umu DJ asanzwe abigira neza ona rusuni ni DJ Free Bite ariko kandi ni na Diamagli ubona ko kabisa stage nta birenze ntayimetriza neza mugo biratahuritse imvo nuko akiri mushasha acari mushasha mu mugakino kandi niyo performance we ya mbere ndizera ntakekiranya yoba yaragize. Harijo kiriya n'ikibuga ciwe ari muri band asanzwe no muririmbyi umutipe ikintu ca live Rarijo ikintu ca live ndamukoresha ari muri band nta birenze. Yes na igihe cy'isaha 2:30 kugera igihe cy'isaha 3:15 YM Music no bari kuri stage wana yuko bari basanzwe bafite n'indirimbo na Satubi ubwabo aho nta birenze bitubite bako ikintu shaka dute bako ni kihe ni kuri Moon ya Flare na Rinoji.
igihe cy'isaha 4:10 ku gihe cy'isaha 4:55 aha iminota 45 cukiwe na mugenzi we aha iminota 50 nyene Moni ya Fleur yaragize performance iteye ubwoba y'indirimbo iyi izo indirimbo zose uzi zose yatangajwe no kumva ko Moni ya Fleur yagiye kuririmba indirimbo ya Rinoji ijyanyuma ndabaza mu ndirimbo ijyanyuma ya Rinoji Moni ya Fleur yo warimwo nta urimo ari kurumva Moni ya Fleur na Rinoji mwino misa gakino barimwo kariko karatira cyane gose abakunzi b'umuziki ndundi kandi kabandanije karashaka kubyara umusaruro mwiza canke kakica ibintu siniba kimwe muri bibiri none intumbero ni iyi intumbero Moni ya Fleur na Rinoji bafite indirimbo aka kanya batanguye kwiha abantu nk'uku bakabakunda nk'uku biroroshe ko bazoza bazanye indirimbo abantu bose bakavuga ngo big up sana ntituzigizosokera ubwo aka kanya mitekanije yuko imbere y'uko umwaka uhera atabyivanzemwo hashaka gusohoka indirimbo ya Rinoji ari kumwe na Elpro ari kumwe na B-Face ariko kandi ari kumwe nande na D1 muri Afrazo barimo oya ni abanyakayanza gusa y'abanyakayanza yes igihe cy'isaha 5 zuzuye iminota 50 ahawe iminota 10 yonyene usanzwe ari umuntu yahora ari umuntu sinzi ko akiriho canke ubu basigaye bavana ko DJ NC niyo yafasha akajyo keza kuvuza indirimbo acanga iminota 10 yonyene ivyatumye ava kuri stage abantu bari ko bararira bavuga ati DJ NC nagaruke Satubi kuva igihe cy'isaha 6 zuzuye kugera igihe cy'isaha 7 n'iminota 20 ahawe isaha yose iminota 20 yafasha akajyo keza ko kuririmba indirimbo ziwe zaryoheye abantu tutibagiye buja piano aha rero bwana tuhatebe gatoya Satubi n'umuririmbi sindakobesha azi ivyarimo kandi azi ivyarimo uretse kuyubahiriza urutonde abari abaterake barayibonye yavuze ati ndashaka mu mpangire programme y'indimo nzoririmba izo abantu benshi bahuriyeko kabizazi performance zose akija kuri stage abanyakamenge urukundo bamwiretse sinibaza kazo rusanga mu Kanyosha sinabanyakamenge gusa ubundi n'abandi bantu bavuye mu Kanyosha baraje mu giteramo bari baje mu giteramo abantu bavuye mu Kanyosha barahari baje mu giteramo cha Satubi nimwe navuga no giteramo cha Satubi kibaye mu gisagara cha Bujumbura kikaba D4 abona ko muri zone ya Kamenge cabaye zone kandi ya Kanyosha kizobitarike ya mbere ubwo abantu bose bazo mu giteramo boje mu giteramo muri Kanyosha ntibaje mu Kamenge canke baracyakene performance ikibaza ahubwo eske abantu bo muri Nord mu Kamenge nabo bazoja mu Kanyosha reka turindi nkuko mu Kanyosha baje mu Kamenge nkuko mu Kanyosha baje mu Kamenge imvo ni imwe Nord ijana kwijana ni bibanza ni kibanza kimwe abantu baryoherwa sana hari kintu nkunda kuvuga bona Rubambo buri ukoreye igiteramo ngaha muri Nord biratandukanye cyane ukoreye igiteramo muri Centre Ville sana ukoreye igiteramo muri Soxe du Nil biratandukanye cyane ukoreye igiteramo ngaha muri Nord za Kamenge Kinama n'ahandi hatandukanye kuko hano muri Nord hari public ndende nini cyane gusumba kandi irimwo gwaruka ruryoherwa cyane irimwo n'abakuzi baryoherwa cyane gose burya ugenukana Nord irimwo ibanza vyinshi byo gukuramwa amasho byo gukuramwa amasho ni vyinshi cyane gose yes show rero yagiye guhera igihe cy'isaha 8:20 aho kuva igihe cy'isaha 7 n'iminota 20 DJ Feedback yavugije isaha yose aho rero DJ Feedback yagarutse ku ndimo zimwe ziwe n'indimo z'abandi muri rusangi ubona ko abari bari muri kiriya kibanza bose bafasha akajyo keza ko kuryoherwa baravyina barasubira baravyina ibinyobwa bimwe birabura abarundi barere ku rukundo Satubi arahava aritaye yavuye hafi igihe cy'isaha 9 z'agatondo ndiko ndiyumvira igiteramo cyabaye cha Satubi buriya Satubi baramukunda cyane gusumba mu Kanyosha urazi gituma mu Kanyosha niho yakuriye n'ivyo mugabo mu Kamenge Noro yaramukunze ku rwego rwo hejuru kuko ni Satubi naho yokora igiteramo sinzi kuzi igiteramo cha Marhaba cyabaye ngaha muri zone ya Kinama abantu bari bahari kuba igiteramo cha Satubi ni benshi cyane bisiba ngo ibiteramo byose bizo hagati mu gihugu Satubi bamwiteze yombi
intara zitandukanye mu ntara ya Kayanza mu ntara ya Muramvya na Bubanza n'ahandi ni Satubi ubona ko baguma bavuga ati Satubi hanze y'igihugu bose biteze kumva Satubi muri JVB1. Yes, nuko igitabo Satubi nuko cyagenze muri rusangi ni Monia Flow yaririmbye nta numwe ataririmbye mu bategeza kuririmba ni One Music ubona ko bari inshuro ziga kuri zibiri kandi mu gihe tubona ko ibindi bitiramo bashobora kuba abarimvyi bamwe ntibaririmbe. Warabonye agafoto ka Satubi ayambiriye mugenzi we Rinoji ni nabwo bituma ngira nze ko Rinoji yatanze kuri Satubi bwana album jewe bino bintu sinzi ngene bizonagenda kuko ubutumwa Rinoji yatanze hano si ibintu vyoroshe. Rinoji yatanze ubutumwa avuga ati burya ngo iyo wareze neza urinda upfa urya. Shaka ko dudemontre abona ubutumwa neza. Iyo wareze neza urinda upfa urya. Satubi Imana yakuduhaye ikudutungiye kazoza gahagaze mu biganza vyiza. Rinoji yatanze ubutumwa abwerekeza kuri Satubi bavuze ko umuvyeyi yareze neza umuvyeyi akazopfa arya bisigura ngo ni umwana yagiye nko hanze abandanije agaburira umuvyeyi mu butama bwiwe urukwavu rurakura voilà rukonka abana voilà none tusipoze ko ni Satubi agiye kuzera afashwa na Rinoji amugiye tubona ko Rinoji yatanze ubutumwa avuga ko iyo wabyaye neza ubandana ufungura neza. Yes bwana Igor Satubi n'umuntu afise umwana mwiza na Rinoji twayibonye mu ndimbo zitandukanye bakoranye twarabonye indirimbo tuza bakoranye ni indirimbo yazanye Rinoji neza mu gakino yarasanzwe ari mu gakino ako ni indirimbo yamuzanye Rinoji ari mu bana bakiri bato cyane batanga kurana na Satubi. Ni Satubi twakuze canke twabonye agaragara kenshi adakunda gutanga amakolabo no mu makolabo twari tuzi kazotanga ubwa mbere uretse kolabo ya Muti number 1 yatanga amakolabo y'abantu bo hanze yatanga amakuru y'abantu hanze canke abandi bantu ubona ko bari hayi muba kuva tanze itegeko canke kuva yemeye ko agiye gufashanya n'abana bakiri bato mu muziki. Rinoji niwe mwana wa mbere nibaza kuba baratanguye gukorana kukaba ngako Satubi na Landry promoter n'abantu bameze nkuko baregeranye Landry promoter mu muziki canke mu bintu byo promoter n'umwana wa Satubi turamuzi promoting ibintu bya Satubi kenshi nawe nyine abyivugira ati mukuru wanje Satubi. Rinoji ro kuba akavuga iryo jambo nta birenze birimo kuko arahokonesa canke aratahura aho Satubi yagize gute yamukuye nivyo legend yari maze kuronka abantu benshi amaze kuyiraba mugabo kandi uretse ko yari yamaze kuronka fan base y'abanyakanza cyane ndavuga Bface ari kumwe na Rinoji mu ndimbo yabona ko hagaragaye mu DJ Feedbite yari akeneye no kandi gufatisha mu gisagara ca Bujumbura aciye nyene kumvukira ya hehe kumvukira mu gisagara ca Bujumbura nyene bona usundi ni Satubi ko rero yatanze iryo tangazo Rinoji nta kirenze kirimo kuko yashimiye wamugabiye inka tuzogitaramo rero nawe nyene tamushimiye urumva azogenda parya bisigure ngo no munsi Satubi niyo gwabira Rinoji ari hari kuko Rinoji aratahura 100% iyo yagize gute iyo Satubi yamukuwe. Tuze kwa kino kintu kigira kabiri igitero mukira cabandanya tubira cabandanya uko nituwa novuga kigiye kubandanyiriza kandi muri zone ya Kanyosha novuga ko nyuma kurangiza tuwa berenga muri Gera Plaza ariko ni Satubi azokongera guhamagara Rinoji na Monia Flow na One Music mu gitero mu kibandanya muri zone ya Kanyosha cyangwa ni Satubi yiteze guhamagara abandi barimvyi batandukanye n'abakoresheje ku munsi wa gatanu. Yes, this time ntarasubira ku ntarashira hagaragara liste y'abantu bazoza mu giteramo bwana ariko uko biri kose nibaza yuko ashobora n'umundi kuzoha amahigwe urundi gwaruka tutazi rukaza rukagira performance kuko ugiye kubiraba Igor Satubi na wenyene naho kwicara nawe ubaye uri Satubi wica hasuka byumvira inoso ego nivyo yararosa abantu batandukanye arakeneye kandi amaraso agishushe amufasha gukwega public
nivyo asanze afise abantu mugabo kugira ngo show yiwe imere neza ihagarare neza kandi zo kwitabirwe n'abantu bose arakeneye public ya new generation kuko urabona ko Region yari muri mu bakora igiteramo abona ko yagiyemo mu bakoze igiteramo afashe kugira ngo stage imere neza cyane bamwe mu barivye barimvye donc live ariko kandi twitege ko Satubi azotanga ubutumwa Rwanda bazokwandika igiteramo kizoya mu zona nyuma karo karirimbo tukumviriza mu nyuma tubanze n'amakuru yatanzwe na Arnovich tuyabandanyize kandi muri ino ntara nyene ya Kayanza D1 yahawe ubutumwa na Arnovich mbega no ubutumwa meze gutuma kanya gato cyane nyuma kano karirimbo